Bakunzi ba CANAAN TV ni umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yo kudutangura kuganira reka tubanze dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, ciye bugufi imbere yawe kuri uyu munsi mwiza. Nje ngushimira urukundo rwawe n'ineza yawe Mana. Nje ngushimira ingene utwitwararika. Nje ngushimira ko wuzuye imbabazi n'urukundo, kuko ijambo ryawe rimbwira kuteba kuraka ariko kwihutira kugirira neza abakwambaza n'abagutabaza. None nanye ndasenze muri iki gitondo Mwami Imana ngo abantu bose baguhindukirira, abantu bose bace bugufi bihane bagaruke ku Mana, kuko Imana itegeye ibiganza abantu bose. Data uragahezagirwa, uru rukundo rwacu, uramahoro yacu, umunezero wacu, uragakiza kacu, ushimagizwe kandi wubahwe muri byose na hose, mu izina ry'umwami wanje Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe ni ijambo ryo gukebura abantu abasambanyi. Umusambanyi aheza nabi, umusambanyi aheza nabi, ariko ndasenga Imana data rugira byose ngo hamanuke impwemu zo kwihana no kuva mu busambanyi, kuko ubusambanyi ni icyaha gisesema Imana n'abantu b'Imana. Kenshi abantu baravuga ngo kubera iki ngo umenga icyaha cy'ubusambanyi abantu bakigira icyaha gikomeye. Bazi gituma icyaha cy'ubusambanyi ari icyaha kibi gikomeye mu maso y'Imana. Urumva ni gikorwa ubundi muri haba hariho ikintu cyo gutazira, hari ikintu cya adoration, hari ikintu cya connection, hari ikintu cyo kuvanga amaraso, cyo kuvanga, urumva ariko hari ikindi cyaho ukora ku giti cyawe wenyene, mugabe ikindi kibamwe ama connection, kibamwo ubundi ni gikorwa iyo muri ko muragikora ni igikorwa cy'umunezero. Igikorwa cy'umunezero urumva uba uri kuradora Imana, uba uri kurashima Imana. Haleluya. Canke uri gikora n'umuntu atari we, urumva uba uri kuwadora Satani, ntuba uri kushima Imana, kuko Imana ntiyemera ko abantu bakora ivyo bintu hanze y'urugo. Imana ntivyemera. Rero uba uri kutazira umwasi. Rero ni icyaha kibi. Nico gituma umuntu wese n'ukuri agendera muri ivyo bintu akwiye gusenga Imana kugira ngo yitandukanye navyo, kuko ntivyubahisha, ntibimwubahisha kandi ntivyubahisha Imana. Kandi bikwega imiryango, bikwegera ibyago umuryango, haba gutandukana, abakwangana n'abantu benshi. Rero ni icyaha kibi, kirakwega, ni nk'isheni kurikira kizunguruka muri benshi. Rero reka dusome ijambo ry'Imana mu Bacamanza igice n'icumi na gatandatu. Turasoma kuva ku murongo w'9 dushikane ku murongo w'19 dushikane ku murongo wa 21. Haravuga ngo maze Delila amusinziriza ku bibero vyiwe, araheza ahamagara umuntu amumwa bya bitsibo indwi by'umushatsi, atangura guhinduka umunyantege nke, inkomezi ziwe zimuvako, maze aramubarira ati, ngaho Samsoni, Abafilisitiya baragushikiriye. Acarakanguka agira ngo arabakira nk'uko yahora abasige, ariko yarazi yuko Uhoraho yamuretse. Maze Abafilisitiya baramufata, bamunogora amaso, bamumanukana igaza, bamufatisha iminyororo y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Imana idufashe. Birateye ubwoba n'ukuri kandi birababaje. Samsoni yari umunaziri w'Imana, bisigura ngo yari umuntu yari yaratoranijwe n'Imana. Yari yaratoranijwe n'Imana, imuha inkomezi zidasanzwe. Samsoni yarashobora gukora ibintu bitangaje, akica Abafilisitiya basi biwe, akabamara benshi. Ariko ashitse imbere y'umugore biramunanira kwihangana. Yagomba kugira umugabo wese ariko aranyumva, wirinde abagore b'ivyigenze. Wirinde abagore b'ivyigenze, kuko abagore bafise imbaraga zidasanzwe. Abagore bafise akarimi gasosa, abagore bafise ibintu Imana yabashizemwo vyatira abagabo, bigatuma
babatesha ubuntu bakabatesha agaciro. Umugabo ariko aranyumva nukuri ndagusabira Imana Data rugira byose ngo Imana yo mwijire iguhumura amaso witandukanye n'abagore b'ibyigenze. Ntacyo batokora umugore w'icigenge, ntacyo atokora kugira ngo agusamburire. Umugore w'icigenge ntacyo atokora kugira ngo aguteshe agaciro, ntacyo atokora. Mana y'imbabazi n'urukundo, ndasabye mpwemu yera mumfashe kandi ushoboze. Wewe wivugire kugira ngo ushobore guhanura abantu bawe kugira ngo bumve kandi batahure ibyo bariko baragenderamwo, bari mu muriro udahera. Samusoni aragenda ngo akundana na Delila. Hanyuma Abafilisitiya bari baramurondeye inzira zose zishoboka, baramubura. Ariko ashitse mu maboko ya Delila abarafashwe, abafatiwe mu kamashu. Nagira ndakubwire muntu w'Imana ngo urashobora gusambana uyu munsi ejo ugasubira, ariko Satani akaba ariko aragutega wa mutego bizokunanira no kwikuramwo, ugasanga n'urugo rwawe uraruhevye n'abana wabyaye urabahevye kubera wafatiwe mu kamashu ka Delila. Ugatibanga ry'ubuvyeyi. Turabazi benshi bataye ibanga ry'ubuvyeyi, baraheba ingo zabo Imana yabahejeje, baraheba abana babo, baraheba abagore bo mwisezerano kubera bafatiwe mu kamashu kwa Delila. Samusoni Delila aramubwira ati no, bamwemereye iki? Bamwemereye amafeza. Ati ni wamudufatira ngibi biri kuri plateau, muturonkere gusa twebwe tuzokwereka. Akaja amubaza inkomezi ziwe ziva. Samusoni yaramuhenze ijoro zitatu. Delila aramubwira ati no, ati Samusoni nukuri ndabona kutankunda. Uyu munsi hariho abagabo bataye ibanga, bakagenda bakararaza n'ingo zabo, bakazararaza kwa Delila, bakararaza n'intege nke z'abagore babo kwa Delila, bagatwara ubutunzi bwabo bwose kwa Delila. Abana bakicwa n'inzara, urugo rugasambuka kubera Delila. Ariko ndasenga Imana Data rugira byose nyene imbabazi n'urukundo, amanura imbaraga ziwe zihumura abantu bahumye, abantu bazimiye, abantu Delila yamaze kunogoramwo amaso kugira ngo Imana ibatabare, basubire kumera umushatsi, biyumvire ibyo barimo, bahindukire, basubire mu ngo zabo, bazubake kandi bazubahishe. Delila aramara ati ntibikunda, urambesha, we ntunkunda, kwiyaba unkunda ntiwoje urambesha. Kandi reka ndababwire abantu b'Imana, umuntu yamaze gufatwa mu kamashu ka Delila, amaso yiwe arahuma, ntasubira kubona. Samusoni Abafilisitiya baraza akababona, muga kubera imbaraga z'Imana zari zikiri muri we ntibamushobora. Nawe uyu munsi uracinyegeza bigakunda, uracajuwa ukajuwa kashikashi bigashoboka, kuko Imana ikiganza c'Imana kikugufutse. Mugabo hari igihe Imana izinukwa ikakugaragaza ukandagara. Samusoni yarabibona, mugabo biramunanira kwikura mu kamashu ka Delila, kuko hari uyu munsi abagabo bananiwe kuva mu bumashu bw'abamaraya, byabananiye. Kandi ibintu biriko birapfa abona n'amaso yiwe, arabibona ko biriko birapfa, ariko bimunanira kwikurayo. Ariko hari umwami, haleluya, hari umwami yiteguye kugukurayo. We gusa mubwire n'imbaraga zo kwikura ahantu. Imana Yesu arazitanga, kuko intege nke zawe arazizi, ariko bigusaba kuzimenya nawe, hamukaje imbere yuko amusaba uti ntabara unkura ahantu. Haleluya, ntabara unkura ahantu. Samusoni Delila aramubwira ati jewe ni wapi ntuma niyahura, ndabona wewe nta rukundo ufitiye, urambesha. Samusoni amena ibanga, avuga inkomezi ziwawe zigira iki aho ziva.
Samusoni arahavuga ati urabona imishatsi, ati kuva mvuka ntabwo imbere uranja ku mutwe kandi niho inkomezi ziwe zari, kuko mama wiwe akimufise indi Imana yaramubwiye ati ntihagire urupfu rwembere uzoja ku mutwe wa Samusoni, ntihagire n'ikintu kiboreza uzo kwigerunya. Uyu mwana n'umunaziri, iki ni igikoresho canje nitoranirije, amena ibanga. Haleluya. Uyu munsi hari abantu bataye ibanga, abantu b'Imana baheba ingo zabo, baheba abana babo, baheba abagore babo, imitima yabo irababaye, abana bariko bararira, abana bariko bararira, umugore ariko ararira, amajwi yabo ariko arumvikana mu matwi y'Imana. Ariko Imana yuzuye imbabazi n'urukundo, iracyateza ibiganza. Haleluya. Iracyateza ibiganza. Samusoni arabivuga ati inkomezi ziri muri uyu mushatsi, barawuma ngo yamusinzirije ku bibero byiwe. Acahamagara Abafilisitiya, abaganga b'Abafilisitiya baraza, agize ngo aritera hejuru, Imana yari yamuvuye. Hari igihe Imana ikuzigama ikakuzitirira ikakunyegeza igasubira, ariko hari igihe ivuga ngo ndahevye. Rero itaraheba hindukira, itaraheba garuka mu rugo rwawe, garuka. Samusoni ngo baraza, ico bakoze cyambere bamunogoyemwo amaso, baca bamutwara kuba umusingo w'ingano mu basi biwe. Uyu munsi hari abagabo benshi banogowe amaso n'abasiba ingano. Satani abakoresha ibyankwa n'Imana, Satani arabasuzuguje, nta gaciro bakigira, nta teka bagifise, nta na hamwe bemewe, kubera Satani yabanogoye amaso. Ariko tufise umwami. Haleluya. Dufise umwami. Uwo mwami yiteguye kukugirira neza. Umwami ntaraba imyaka umaze mu cyaha, umwami ntaraba ibyaha wakoze, ariko araba umutima ugarutse wihana, yiteguye kukugirira neza. Rero icyo nkwifuriza muntu w'Imana, garuka, garuka. Delila ntagukunda, Delila ntagukunda, Delila ashaka inyungu kuri wewe. Delila ntiyakunda Samusoni, yakunze inyungu aza kuronka mu baganga b'Abafilisitiya. N'uyo Delila mugendana nta kindi akeneye, akeneye ivyawe, ntakeneye wewe. Ejo birangiye ntiwosubira kumubona. Rero umuntu w'Imana, garuka wubaka urugo rwawe, utekane, nta kintu Delila afise aruta ico umugore wawe afise. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirire, Imana y'imbabazi n'urukundo, nukuri sigira amajambo akwiye yo kugushimira ubuntu bwawe n'imbabazi zawe ufitiye abantu bawe. None ndakwinginze ugendagende mu miryango yose irimwo ibibazo, irimwo intambara, irimwo mwami Imana ibibi Satani yamaze gutera mu mitima ya bamwe mwami, ugenda uyitabare kandi uyibohore kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Ndasenze ngo mwami w'amahoro, imiryango yose mwami nukuri igendemwo, ukuremo ikintu cyose kitabereye, ariko yubahishe, uhinduka umuryango mwiza ukubaha. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icyubahiro cyose gikomeze kuba icyawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.